burya mu buzima umuntu wese aba afise uwo Imana yamutegekanirije. Urukundo nyakuri ntiruraba ubutunzi, umukene, uburebure canke ubugufi, eka mbere ntiruraba ubwoko canke imiryango. Aho wa mbere kugira ube intwari nuko iryo zina waba wararikoreye bikomeye n'amaraso agaseseka. Hariho intwari ku rugamba, intwari mu mibereho, intwari mu bikorwa, ariko mu buzima nitwari tumenyereye ko no mu rukundo habaho intwari. Kurikirana reresi mwirongera inyigisho. Murakoze. Mutware wanje, kuvyukuri ibintu vyamaze kuba ndanse. Uravye imisore n'inkumi bicaye ngaha bashizije kukose bose ko arabeshanya mu rukundo. Raba ico ukora nk'umugabo. Ndakubaza ikibazo kimwe shusho. Ndakumva sheri. Uramaze kumva abandi bantu bakundana iyo bariko bararirimba kenshi barakunda kuririmba ngo nahisi iyo kugwaho n'inyenyeri zose zikavaho, ha? Ariko jewe nzokwama ndagukunda, nzokwama ndi hafi yawe. Ufise ubwoba bw'ikinona. Sheri. Je ntabwo bamfise. Peut-être wewe. Hama sheri ndakubaze. Nkubuhoza nk'igikoko kikadutera ngaha anya. Ntabwo bawugira. Je shaka kugira ubwoba. Kubera ndabizi neza yuko uri ruhande yanje. Ndabizi wongwanirira. Nogira ubwanti kumwe na wewe. Oya, hama sheri. Reka twinywere hama ibindi navyo tubirekera Imana. Kananje nirire. Arasante. Reka shirika kunshiramo ikintu ganda kubwire. Kubiki? Sheri nukuri ndaryohera urukundo rwa je na wewe. Antuka ndibaza ko ubona ko ndagukunda sheri. Urabibona? Ntacumburana byose ndaguha. Kandi rero hari naga surprise vuba. Nzoguha. Ariko rero wigenze neza kuko yatari. Umva sheri ariko hari ikintu kiza kimbabazi. Ndakwandikira bonjour sheri. Sheri, ariho nkivyuka sindanasenga n'umutama wanje ntaramuramutsa ntangura kuramutsa wowe. Ariko birambabaza kubona ucunyishura bonsoir mami. Sangapi rero saa 3. Sheri, nkaguma ndakubona online. What's kubyo bintu bimbabaza vraiment? Sheri nukuri zawe turi kubitagashe vraiment kuko birambabaza ndavuga ati cyanibaza none akavugana nande. Kundi ko ndagerageza umva nane kimwe nakora kugira ndakore ko ndagukunda. Okay. Je ndavyumva cyane. Ariko utahure ko turi ko je nkiri umusore. Tuba abajene ko dukunda. Si nta nyumviriza. Turi ko dukunda. Kuko tuba turi occupé ko turiruka turi ubuzima iki biragora. None nsuguma nizeye wewe basi. Ifuke nanje ndondera ibintu by'iwanje. Mugabekazi wanje. Kuvyo kuri byo uvuze no kuri kuzuye. Ariko ntugire ikibazo. Bajya naho bariko barabeshanya. Twe dufise ubushobozi n'ubukomezi n'ububasha bumwe budasanzwe kuri inose. Bajya ntitugire ikibazo. Tuzobakora ico bashaka. Kuba ari benshi bandaba cyo tuma mpindura ikindimwo. Bari kibandabe n'umwanya wabo je sindababona. Kandi wambwiye ko atamufiance ufise atanuwo wigeze kireze cyeho jenyene. Nanje nuko nyene nta mufiance afise nanuwo nigeze kiretse wowe wenyene. Ndagukunda. Uri wa mbere mu buzima bwanje. Sheri, uko nahora ndakwiyumvira nuko nahora nkubona saza utandukanye. Uyu munsi uhinduye umutima wanje. Ubaye nka rya jambo ry'Imana rihindura umunyabyaha akakira agakiza. Naje uyu munsi urampinduye. Sheri, mbabarira. Ivyo nagukoreye byose ndakwinginze uvyirengagize. Urabona ibigabo byose byamfasha byankurikiraga byose byarantaye biragenda. Urumva rero naho nakubarira ukora iki ndaguha akazi kanaka ngira iki uzemere sivyo?
kandi reka gushavura kandi utwenga urabona ko turi ahantu heza ibintu bimeze neza sivyo none wewe ko wabwiye mutama ko wandongeye akazi ako kazi ko narakabona akazi uzakabona kandi kazi nzakakwereka ufite ikibazo nyabaki ufite ikibazo cy'akazi ufite ikibazo cyo kuronka amahera uzayabona nzagufasha ngani aha ngaha turi kumwe ntugira ikibazo ndi mukuru wawe nakuri amashuri arakunanira narubakiye papi inzu mama muto ndamubaka inzu wo ntugira ikibazo sivyo ngaho nuwe rero kandi sheri nawe ivyo mutama wanje kubera yandonde tutangana ankuriye nza kurondera wewe mbona ko tusa nabangana ariko ndabona umengo Nataka kabisa Shindababaye kukumana ndababaye sinaninzi ngene ufata ujya mukobwa umurabigisho nk'ibyo wamuravye ubona asumbye ubwiza maze imisi mbona mukwegana n'agakobwa k'inzobe gato ubuhombo n'umengo waravye munini wabonye Ndushike nakindi no kubara atari merci urakoze cyane reka bigora abagabo reka bigora abagabo kweri urabona aho nakurindiriye nkakubura kweri bisiga igate bigagusiga sheri umviriza sheri amagishe y'iki gihe abantu nuko ntubagira bagende baje hanze oya sheri nukuri wambabaje ngene imbeho yankubise numva nanashishwe abandi basusurutse ngaha sheri ndaje ndaguza umengo ni mwana w'ifu umvira jere ngaha ndagubwo bushuhe umisagondi 5 uzabuheze imbeho izobiheze sheri umuyaga wagucafuye sheri ndagukunda n'ukuri I love you so much. Rahon. Yego. Honyene sheri wewe. Ubukwiye kunshimira. Nibutse umutaka. Haro bari kuzana Beba uduza gute? Sheri. Fasha jigara je navyonze none. Biroroshe cyane. Kandi kibigana kana kana. Ibi wabimenya wewe. Naje ndi umugore none sibyo sibi. Wana gute? Kwanza je numva nkanye n'ukuri ndirangije. Tago umupira wanje? Oya. Ha? Bona wo nkwi. Bika none kana umenye ukabika. Sheri. Bika kana. Kana shirenga. Hanyuma rero sheri. Ukuri. Nibiki wereka kungora kwanza. Sheri, bo. Ndakubaze gato. Kama ndi jina chomazi. Kweli kishe. Igihe cyo sizina manyaga na wa muri kuri telefone nta mwanya umva ibyo ni. Sheri pardo kwanza n'ukuri. Nagatipe karako kuguma kambuza amahoro kanyandikira ariko mesi ndagakunda. Icyo gukora nukuraba abukuri n'abubeshi kugira tubatorera umuti. Nivyo mugabekazi wanje. Yego. Reka ndakwereka icyo gukora. Kurikira abahungu. Nanje nkurikira abakobwa. Tubaha indero. Yes. Shije ibintu nk'ibyo ntabyo nkunda. Je nimbona twaje kuyagira ngaho bikaje atamwa nyuma wikuyaga je birufuma ngenda. Umviriza shenge. Umviriza kwanza. Irifu yuko umwanya ukanyitwari. Nkuko. Sindishavu kwanza. Kuko je uyu ntidukundanya. Aguma mbuza amahoro niwe twagumye turavugana utaraza aguma nyandikira. Umva ntabirebire je nawe. Sabo none yugare haya matuganira. Kugara telefone nabyo nibisanzwe. Ni ibintu bito cyane. Twopfa telefone. Yeah, jicho nzi nuko ndagukunda. Javre. Yego. Serious. Soma shenda.
Sheri uraberewe uri mwiza Sheri naho imoto zarenganye me bivanye no kungene nkubona ntibigikenewe ko dufata moto turafata taxi kandi ku mahera nakwemereye ndongereza ndaguhangaye none ubona nk'inyangaye ivyo ntibikenewe kandi ubu nyene mariage rapide yihuta ikindi naco kubwiza ufise ngomba nkomanda ba bodyguard bazoza barakugendanira kuko hamwe no kwihenda wo kuntwara nkubona n'ubuntu uriyumvira ko mbwiza ukuri ukuri gusumba uko nkubarira n'ukuri nta mugore ufise ikindi kibazo wowe unkunda by'ukuri ukunda gusa urukundo Jacques na Rose bakundana nk'ikwarira kubera ko umubeshyi ubya mugore n'umwana bari wawe nabo kwanda jewe niho ngiheza amashure uwo tubona ni umukozi none uwo mugore n'umwana bo babavuye kuva wambeshe ndakwihorera ngomba ndakwereke yuko ububeshi bwawe bwose ukora ndabuzi she nkubesha gute ko genzi neza yuko ivyo nkubarira byose ari vy'ukuri nta wundi nkunda atari wewe n'ubu uracabandanya guharira ivyo mvuga n'ukuri
Chérie. Fado vyangoye. Baciye bantuma muhira. Sikosa ry'iwanje. Che, kushavuye none nibiki? Ndakwinginze mvugisha basi. Natwofatana urugendo utari kuramvugisha. Chérie. Mbabarira. Ndakushavurira.